Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ukunagura ibiterwa bishorwa mu mahanga nk'ikawa, amavoka hamwe no gushora hanze ifumbire mu myaka 4 iri imbere nimwe mu mpinduka umugambwe CNDD FDD ushaka gushira imbere kugira ikibazo c'amafaranga mvamakungu gitorega umuti kandi gihere. Vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD ku munsi wa gatatu hari kwigenekezo rya 24 ndamukiza umwaka wa 2024 mu kiganiro n'abamenyesha makuru inyuma y'inama y'abaserukira abandi mu mugambwe yari imaze iminsi 2 ibaye. Izo ngingo zishasha zoba zikwiye kugira zinagura ubutunzi bw'igihugu. Inyishu y'ico kibazo ni mu kiganiro ku isoko twamubwiye mu gishikirizwa na Jean Bonfils Niyongere nkabanda bahaye ikaze. Kabutegeka canke witwinongozi ushaka karorero kezitereka natwe twagushima ibikorwa kuko Kubwa Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu myaka 4 iri imbere amatoni 45,000 y'ikawa zoshorwa hanze y'igihugu. Amafaranga azova muri urwo rudandazwa azofasha igihugu gutorera umuti ikibazo c'igitoro. Ikindi naco igiterwa c'ivoka kigiye gushirwa mu biterwa njabukamazi kikazoshobora kwinjiza amafaranga agera ku miliyaridi w'amadolari mu myaka 3 iri imbere. Ikawa itoni 45,000 nivyo twiyemeje muri imyaka 4 igiye kuza. No kuvuga yuko twafashe yuko amafaranga yova mu ikawa yoba yababa amafaranga akenewe mu kugura igitoro hanze. Niyo shingiro. Igiterwa civoka twagize mu biterwa njabukamazi kuko ivyigwa byatweretse mu ngendo twagize hanze mu bihugu byinshi haba za Buraya ha muri Aziya eka mbere no muri Afrika vyerekanye yuko igiterwa civoka kiba igiterwa njabukamazi kandi barabisaba gose. Twihaye rero intumbero yuko mu myaka 5 twimbura umuriyoni w'amatoni. Tuvuze umuriyoni w'amatoni mwumve yuko uwo muriyoni w'amatoni uza kuzana amafaranga mva makungu umuriyaridi 1 w'amadolari. Iyo rero ni hangiro twihaye kandi kuva ku munsi wa mbere tugiye gukwira mu gihugu dusigura iyi migambi yose. Iyindi ngingo yafashwe yo gusahiriza ubutunzi ni yuko ishira hamwe ihimbura umwavu ritanga gushorera umwavu hanze kubera amashira hamwe ishira hamwe rya FOMI ryaramazikoriro riraheraheza amahinguriro mashasha igibujumbura ryaraheze hama ryo mu kumoso nayo bariko barugara ivyuma nico gito twavuze uti mu myaka 2 be bashora ibihumbi 500 by'amatoni ashobora kwinjiza hafi imiliyoni 450 z'amadolari. urabizi enda kwirembura bimyugari. Abarongoye umugambwe uri ku butegetsi ngo iyo bariko baravuga imbona kazoza yo mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060 umuntu yo kwibaza ko batabona neza uburemere bw'ibibazo by'ubutunzi Uburundi bufise muri kino gihe. No mwihwezo wa Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akaba narongoye ishiramwe Parseme kubwiwe ngo biragoye gushika kuri iryo hangiro mu gihe abategetsi b'igihugu babandanya bahakana ko Burundi bukenye. Ntushobora kuzamura ubutunzi bw'igihugu by'imona kazoza utaremera neza yuko ubukene buhari mu gihugu ngo wemere neza ko n'ikibazo gifise uburemere bukomeye. Ukivuga rimwe turi kwije Burundi burakomeye, Burundi na fashanyo bukeneye, buri kwije biragize gute, mwumva we mu ngendo birahuye no gushaka kuzamura igihugu. Ntushobora kuzamura igihugu mu ngendo ibi byo gusubiza habe vya cohesion sociale umengo mu ngendo ntibiko biragende. Urabona iyi crise muri 2015 iracahanze igihugu none izohera ryari kugira abantu basubize hamwe tuzovyamamo ibintu by'amatora. Haraniwe yuko no muri iki gitabo ca PND yuko uwa amatora meza ameze neza abantu bose biyumvamo. Hari ukabona yuko ingenda ari yayindi yo kuguma umugabo uri ku butegetsi gene ubitegura ukabijanya kubera kumwe rufite n'amashinga amateka na leta
ugaca usanga abandi baridoze cyane mu ngiro ariko biraba ibihushana sabindi ko aya matora tuba tugira tujemwo aca twamiza mu nduru niyaba ari amatora agumateranya abantu agira iki aha none mu ngendo hazoba hahindutse ikigahema nshobora kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu gihe n'ibi bitabo vya vision usanga batariko barabisigura neza ngo abantu bamenye zijya nkingi zirimo mugabo ingendo tugira tuti abantu mbona kazoza mugabo ibirimwo abantu batabizi ni naco gituma na za vision 2025 zabayeho kubera abantu batazi nibirimwo ngo babikurikira ingene bija mu ngiro abantu mushamirwa mu nabwo imbona kazoza hagira hahinduka ikindi uwoshira imbona kazoza gute mu ngiro dufise ikibazo cy'amafaranga kimeze gute ta strategy yo kurondera uburyo ushiraho wewe igihugu cy'ubundi aho gikenye ubu dushaka gushikira emergence ni mu 2040 nagenda bire ko igihugu kireka kwakira imfashanyo iyo camaze gushikira emergence none utarayishikira ucuva ko tafashanyo gikeneye sigihushane ngahera ubu uvuga ngo haro exporter zokwihuta dushaze dukura muri aka kaga ubunyene twarumvise ivyikawa n'amavoka ivy'amavoka twanabigiye mu miseze twarabonye aho vyashitse n'umugambi wari warabayeho intushura gushikira imbona kazoza canye gutera imbere ibintu by'ubushakashatsi n'ingingo zifatiye ku bahinga n'amaetide n'ivyigwa utazisunga gushira imbere abantu bashoboye ibintu muri leta kurwanya igiturire ntushobora gushikira ingingo udafise n'umugambi w'igihugu wemewe w'ingendo uri kuragwanya igiturire n'amabi yacu ntushobora kugira ngo imbono kazoza mu gihe administration imeze ukuno musi umengo ni politiki ibijanye n'umugambi n'ivyo mu ntwaro ntibitandukanye bishoboka duteye akamo ibi bibushane biguma vyibonekeza bive mu nzira ivyihuta nuko rero niyo mbona kazoza basiyigishwe ayo mapire twavuze izo nkingi zibiri engagement de l'État gouvernance paix et conciliation siguriki sintwari ibereye amahoro no gusubiza coopération et mobilisation des ressources no kuvuga iki gufashanya no kurondera uburyo ndetse n'imisi yose ivyo vy'amabishika hagiye imbere indongozi atarizo abanyagihugu barahenebera ni kenshi murahejeje kwiyumvira yuko atagikozwe kugira abategetsi bahindura ingendo imbona kazoza y'u Burundi y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 izogo mu majambo gusa kuko atabikorwa bigaragara biriko birakogwa ni naho duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikizwa na Jembo Mfisi Niyongere na Gahwana cyari ikiganiro ku isoko.